urakoze Thomas ndamusana baduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri Sudani. Abagabo bitwaje ibigwanisho bataramenyekana barasahuye inzu y'ububiko bw'ibifungurwa bya pamu ejo ku munsi wa gatatu. Ubwo bubiko bwarimwo hafi amatoni 1900 y'ibifungurwa byari bigenewe abanyagihugu mu ntara ya Darfur nk'uko abategetsi babivuze ejo ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu bi El Fasher ni ku mugwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburaruko bavuze ko bumvise ibikoho binini bisamirana hafi y'ubwo bubiko mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri shiri wa gatatu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Sudani Suna ryavuze ko abategetsi baciye bategeka abanyagihugu kudatembera mu ijoro. Umutegetsi wa PAMU yavuze ko iryo shirahamwe ririko rirasuzuma neza ivyibwe byangana n'itoni 1900 z'ibifungurwa byari bigenewe bantaho nikora muri Darfur. Umuhuza bikorwa wa PAMU muri Sudani Kardiata Londiaye yavuze ko umuntu umwe kuri batatu muri Sudani akeneye imfashanyo ku buryo ibikorwa bigayitse nk'ibi vyabaye bitari bikwiye. Naye buramatari wa Darfur Minawi yavuze ko abakoze ubwo busuma bazobihanirwa imbere y'ubutungane. Ku mugabane wa Buraya abimukira barenga 500 ejo ku gatatu baratanguye kuva mu bwato bwari batwaye kugira bapimwe amagara yabo mu izinga rya Sicile mu Butaliyano inyuma yo kumara indwi zibiri mu ibahari. Aya makuru yavuzwe n'ishirahamwe ry'abagira neza hamwe n'ibimenyesha makuru mu Butaliyano. Umushikiranganje w'intwaro mu gihugu w'Ubutaliyano ku munsi wa kabiri yaremereye ubwo bwato bwarimwo abimukira 558 kugerera ku kivuko ca Augusta nk'uko vyavuzwe n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF. Abaforoma ejo ku gatatu niho batangura gupima abo bimukira COVID-19. Batatu muri bo batwarwa mu bitaro. Naho igisata ca ONU cita ku mpunzi HCR kigeranya ko abimukira 114 n'amajana aribo bashitse mu Butaliyano, mu Bugiriki, muri Espanye, Chypre ni Malta baciye mu mazi uyu mwaka. Ikavuga HCR ko abafiriye muri ayo mazi bo bashika ku 1839 muri uyu mwaka nyene. Hana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu yaragenye intumwa izoja guharanira agateka k'abakenyezi muri Afghanistan. Iyi ntumwa igenwe mu gihe abatalibani bahagurutse n'inkomezi nyinshi mu gucinyiza abakenyezi muri ico gihugu. Rina Amiri n'umunyafghanistani afise ubwenegihugu bwa Amerika kandi n'umuhinga mu guhuza abantu. Yarigeze no gukora mu bushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku butegetsi bwa Perezida Obama. Umushikiranganje w'imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko uwo mukenyezi azoba ari intumwa idasanzwe ku bakenyezi, abakobwa hamwe no ku gateka ka muntu muri Afghanistan. Naho abatalibani bavuga ko biyemeje guhindura ingendo inyuma yo gushikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani, abakenyezi batari bake barabujijwe gusubira mu buzi, naye abakobwa barabuzwa kubandanya amashuri yisumbuye. Ku munsi w'Imana ho bavuze ko abakenyezi batemerewe kugira urugendo rurerure batari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo. Akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano kw'isi ejo ku gatatu karaneguye ubwicanyi bwabaye mu ndwi iheze muri Myanmar, aho abantu barenga 30 barimwo abakozi babiri b'ishirahamwe ry'abagira neza ry'Abongereza Save the Children bishwe. Ubwo bwicanyi bwabaye buca ari Noeli muri leta ya Kayahe iri mu buseruko bw'ico gihugu, aho abaroberi baharanira demokarasi bamaze igihe barwanya igisirikare cigaruriye ubutegetsi ku nguvu mu kwezi kwa kabiri. Mu itangazo ryayo ejo ku gatatu, inama ya ONU ijejwe umutekano yarashimitse ivuga ko abakoze ubwo bwicanyi bakwiye gushengezwa imbere y'intahe. Basabye ko ubwicanyi bwose buhagarara vuba kandi ko agateka ka zina muntu kubahirizwa hamwe n'umutekano w'abasivile. Abarwanyi bagwanya akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi bavuze ko batoye ibiziga by'abantu barenga 30 vyaturiwe harimwo abagore n'abana kwibarabara rikuru muri iyo leta ya Kaya inyuma y'ico gitero.
Nayishiramwe mpuzamakungu gihita ku magara y'abantu OMS ryaragabishije ko igwirirana ry'ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron na Delta biza imbere mu biriko biragandagura abantu batarafata urucancu. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko mu gihe ubushakashatsi bwatoye incancu za COVID-19 abafa bahitanywe n'iki kiza barushiriza kwiyongera. Mu 2020 OMS ryavuze ko hafuye abantu bashika 1,150,000 ku isi. Ibi bitigiri byashitse ku zindi miliyoni 3.5 z'abafuye ziyongereye muri uyu mwaka turimwo. Tedros yaragabishije ko uyu mugera uzoguma wiyongera mu gihe ibihugu bitoja hamwe ngo bigwanirize hamwe ico kiza. Akavuga ko hageze ko isi ikwiye gukingira abanyagihugu no gutsimbataza ubutunzi mu kuburinda ubundi bwoko bwa COVID-19 bushobora kwaduka cyane cyane kandi no mu gusabikanya incanco ku rugero rungana. Mu gihe umwaka wa 2020 uyu mwaka uri kurarangira, Tedros asaba yuko abantu bose ku isi boja hamwe bakagwaniriza hamwe ico kiza. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Naho ku maradiyo yanyu mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yaganiriye imbona nkubone n'abaturage ku kibuga Intwari i Bujumbura. Yamaganye abavuga ko Loni ari igomba kwemeza niba jenoside yarakozwe mu gihugu. Oni si leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi hamagarirwa guhana. Uburundi ni igihugu cikukiye girisa amategeko kigendera ku mategeko, nico nyene kiraba ingena amategeko aja mu ngiro. Ubu yarenze ko agahanwa, siho nizoza guhana urenze ku mategeko. Naho abaturage batuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi agahinda baterwa no kubura ubutabera. Umutegarugori wa Paul Rusesabagina arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umusirikare w'umukolonel wo mu ngabo z'igihugu yaraye aguye mu mirwano hagati yazo n'umutwe witwa Twirwaneho w'Abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umugabo wanje yitangiye kurengera abantu amagana mu Rwanda. Ubu akeneye ko tumufasha. Uko niko umutegarugori Tasiana Rusesabagina yise ibaruwa ifunguye yanditse mu Cyongereza muri kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Washington Post. Arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye Paul Rusesabagina umaze umwaka muri gereza mu Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusomeye iyi baruwa ifunguye ya Tasiana Rusesabagina, aratubwira ibiyikubiyemo. Muri inyandiko Madamu Rusesabagina avugamo ko umwaka umaze kurenga umugabo we Paul Rusesabagina wabaye ikirangirire kuva mu 2004 kubera filime Hotel Rwanda ashutswa akavanwa i Texas ndetse agateshwa icyerekezo yaganagamo akajyanwa ku wundi mugabane ngo ajye kuburanishwa. Uyavuga ko icyaha umugabo wakurikiranweho nta kindi uretse gukoresha ijwi rye. Madame Tasiana Rusesabagina agaruka ku mateka y'umugabo we mu gihe cya jenoside mu 1994, aho avuga ko yakoresheje amagambo ye n'ubwenge akabasha kurokora abasaga 200,000 muri ubwo bwicanyi ndengakamere, ko mu 2005 ibyo byamuhesheje umudari w'ikirenga w'uwaharaniye ubwigenge utangwa na Perezida wa Amerika. Ku bwa Madame Rusesabagina, binyuze muri icyo gihembo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye umugabo w'urubuga kandi nawe arukoresha agamije neza. Muri iyi nyandiko ashimangira ko Bwana Rusesabagina n'umuryango yashinze bamaze hafi imyaka 20 baharanira gutsimbakaza amahoro, demokarasi, ukuri n'ubwiyunge mu Rwanda.
avuga ko umugabo atahwemye kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze hafi imyaka 20 buyobowe na Perezida Paul Kagame, ndetse ko Rusesabagina n'abandi benshi hirya no hino ku isi batahwemye kugaragaza aho icyizere cyabo ku Rwanda cyubakiye. Mu magambo ye, umugabo we yabaye ijwi ry'abatagira kivugira, aranguruye asaba ko mu Rwanda hakwimakazwa iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'imitegekere ishingiye kuri demokarasi kugeza ubu bitaharangwa. Madame Rusesabagina avuga ko nyuma y'aho ubutegetsi bw'u Rwanda bunaniriwe gucecekesha umugabo we no kumukurikirana ku byaha bya politiki, mu kwa munani kwa 2020 ubwo butegetsi bwamushutse kugeza ubwo yinjiye mu ndege Texas agatangira urugendo rumuganisha ahantu we yari azi neza ko adashobora kuhajya ngo ahagirire amahoro. Ibyo avuga ko byakurikiwe no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, iyicwa rubozo no kumazwa igihe kinini afungiwe mu kato. Madamu Rusesabagina kandi muri iyi nyandiko urubanza umugabo we yaburanishijwemo ku byaha by'iterabwoba ararwita ikinamico ryakinwe rigamije gucecekesha uwavuga ko yari uwari ku isonga mu kunenga ubutegetsi bya nyabyo. Avuga ko umugabo we yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 25 kikajuririrwa na leta y'u Rwanda nk'aho kidahagije, yimusabira gufunga ubuzima bwe bwose, ibyo abona nk'ibidakwiye. Kubwe niba umugabo yarakoze icyaha, icyo cyaha ni ukuba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Madamu Tasiana Rusesabagina avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakoresheje uburyo bushoboka bwose mu icengezamatwara hagamijwe kugaragaza umugabo we nk'umunyacyaha, ko byageze naho buvuga ko filimi Hoteli Rwanda ibiyivugwamo bitabaye ari ibihimbano, nubwo bwose ibihamya byabyo byari byaraganiriweho bikagibwaho impaka bikemezwa n'abanditsi n'abayobozi kugera no mu biro bya Perezida wa Amerika White House. Madamu Rusesabagina avuga ko batewe imbaraga n'amajwi menshi hirya no hino ku isi akomeza kwiyongera asabira umugabo we kurekurwa. Uyavuga ko ikibateye impungenge kuruta ari ubuzima bwa Rusesabagina butameze neza, burimo kuba abana na kanseri n'uburwayi bw'umutima. Ku bwa Tasiana Rusesabagina, niba imibanire ya Amerika n'u Rwanda ikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye inkunga no kwizerwa mu mikoranire, iyi mibanire iranakomeye cyane ku buryo yakoreshwa mu gusaba ubutegetsi bw'u Rwanda kurekura umugabo we ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe. Agendeye ku magambo y'uwari Perezida wa Amerika George Walker Bush ubwo yashyikirizaga umugabo w'igihembo agira ati, ubuzima bwe butwibutsa inshingano yacu yo guhangara ikibuko cyaza kose, agasoza avuga ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazibagirwa urugero umugabo we yatanze kandi izakora ibisabwa byose mu kumugarura imuhira. Iyi nyandiko y'umugore wa Bwana Paul Rusesabagina mu kinyamakuru Washington Post ije ikurikira ubundi busabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadepite haba mu nteko nshingamategeko y'Amerika, iy'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'iy'Ubwongereza, bwose busabira Bwana Rusesabagina kurekurwa agasanga umuryango we. Ndetse muri uku kwezi kwa 12 itsinda rya bamwe mu badepite bava mu mashyaka anyuranye mu Bwongereza riheruka kwamagana igenwa rya Bwana Johnson Businge nk'ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Ibyo bishingiye ku ruhare bamushinja kugira mu ijyanwa rya Bwana Rusesabagina mu Rwanda ubwo yari minisitiri w'ubutabera. Mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka ubutabera bw'u Rwanda bwakatiye Paul Rusesabagina gufunga imyaka 25 mu rubanza afatwamo nk'uregwa mukuru nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe n'inyeshyamba za FRN ku Rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu 2018. Uwo mutwe ukaba ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yarabereye umuyobozi. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ejo yaganiriye imbonankubone n'abaturage ku kibuga cyitiriwe Intwari mu mujyi wa Bujumbura. Bamutuye agahinda ko kubura ubutabera, baramutakambira ngo abarenganure. Mugenzi wacu Desire Atungimana yakurikiranye iki kiganiro adukorera inkuru. Bwabaye bwa mbere mu Burundi aho umukuru w'igihugu aremesha ikiganiro abanyagihugu imbonankubone bakabaza ibibazo byabo atakurya umunwa mu kiringo cy'amasaha 3. Byagaragaye muri icyo kiganiro ko hari abanyagihugu benshi batuntuye ku mutima kubera akarenganya bakorerwa nabo batunganirije. Abo ni bamwe bashikirije umukuru w'igihugu ayo bagowe n'agahinda kenshi kavanze n'amarira. Yari Procureur General w'Igitega yitwa Nibizi Janine, icyo gihe bari bamubwiye bati umugabo afite ubutunzi bwinshi, ati kandi mu manza zose yaciyemwo, ati yagiye akoresha amafaranga. Je mpagaze imbere y'Imana yanyise n'ijuru, nta dosiye nimwe mfise mu gihugu cy'u Burundi. Banyagize imyaka 6 bankora amadosiye remenanya nacaha abantoyeko. Jewe rero nyakubahwa cyangwa usabye usubize mu byaki. Nawe ndi mudandaza narangurira Tanzania
ndazana ikamyo y'umunyu Ikobero, umudekarara basanzwe bakorana nabo muri obere, ndamuha arantunganiriza. Bahejeje iramanuka n'iri Bujumbura. Imanutse ni Bujumbura niyo twerekana idokima baduhaye ngaho Bujumbura muri obere, bashavuga ngo ni fobiyu. Nkabasaba yuko ubutungane bomba ari zo munyu wanje iyo moroka nje yagiye kugera iyi saha sinzi ibintu byanje yo bize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abanyagihugu gushengeza abo bose biyita ibihangange bakitwaza ico bari mu gukandamiza abanyagihugu. Ivyo bintu tubigwanye ni murinde rega turinde tugira umutima menyo twese abarundi tugiye hamwe nta gihangange kizosubira kubaho kuko ibihangange ni twebwe tugize ubumwe tugira ubumwe tubumwe umuntu wese atwononera abone ko atakibazo afise mu Burundi. Je nabibonye yuko twogira ubumwe n'urukundo n'abacamanza ntibosubira kurenganya kuko yarenganije umuntu ntiyosubira guhonyora mu bantu bacavuga ngo wa muntu arenganya bose aca yiruka agahunga. Tugira ubumwe rero twumviranira ikigongwe umuntu arenganijwe tube turenganijwe twese. Ibibazo by'ubutungane vyagaragaye ko bihanze cyane abarundi. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko nawe nyene abizi ko muri kahise ubutungane bwakoze nabi, amenyesha ko imanza amajana n'amajana kugeza uno munsi taracika, acamenyesha ko iyo ngendo itegerezwa guhinduka bidatevye. Kubijanye n'imanza ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mu ngiro, hanyuma duce rero tuja kuri za zire nazo zitaracika tuzimare nazo nyene kugira ngo mu mwaka uza abacamanza tuzogerageza ibishoboka byose bakore ku buryo urubanza rushinzwe hatandwi zibiri zihera rutaracibwa abantu bave muri nankana rimere neza. Mugani hagiye abibaza ko imanza zizohera mu gihugu ari abantu ba murunturuntu. Nico gituma rero twebwe duca dukomeze ubutungane kugira ngo tuze turabanguranya amatati hagati y'abantu. Ku kibazo naco kijanye n'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'u Burundi zemeje ko mu Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'1972 nimba izo nzego za leta zibifitiye uburenganzira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ati: mu gitabo mpanavyaha cy'u Burundi irahana neza ihonyabwoko n'amakungu aza kuraba niyo mucamanza w'Uburundi nize abantu baba bihenderako oni si leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi hamagarirwa guhana. Uburundi ni igihugu cikukiye gifise amategeko kigendera ku mategeko, nico nyene kiraba ingena amategeko aja mu ngiro. Ubu yarenze ko agahanwa siho nizoza guhana urenze ku mategeko. Sico gituma mubona mu gitabo mpanavyaha kera ntihahoramwo icaha c'ihonyabwoko, icahoramwo mugo kirimo n'Uburundi rero buzi ingene buzovyifatamwo, siho ni izi ingene Uburundi buzovyifatamwo. Abanonosoye amategeko bamenyesha ko Burundi atabubasha bufise bwo kwemeza ko mu gihugu habayeho nyabwoko. Umushingwamanza Vital Nshimirimana amenyesha ko abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ari bo bakora amatohoza yigenga, hanyuma iryo shirahamwe rikemeza ko mu gihugu iki canke kiriya habayeho nyabwoko. Ni icyaha giteza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi. Ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango wa ONU iheza ikicara ikemeza iti hajya ahantu turabona yuko habayeho nyabwoko. Ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya ONU nayo nyene igizwe n'ibihugu 15 ishobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabayeho nyabwoko byakorewe banaka. Hanyuma ubugira gatatu n'amasentare mpuzamakungu iyo ariko arakurikirana bakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu. Evariste Ndayishimiye yasozera ico kiganiro yipfuriza abarundi umwaka mwiza ngo bazorime bimbure baronke n'umusesakara bazoshora mu makungu amafaranga y'agaciro akenye mu Burundi asubire kuboneka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buratangaza ko bwapfushije umusirikare mukuru ufite ipeti rya colonel mu bitero zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bibumbiye mu mutwe witwara gisirikare uzwi ku izina rya Twirwaneho. Byabereye ahitwa Kamombo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo yadukurikiraniye iyi nkuru. Mwitangazo umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Major Dieudonné Kasereka yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, avuga yuko igisirikare cya Kongo cyongeye kwigarurira bimwe mu bice byo mu Kamombo byari byafashwe n'abagwanyi ba Twirwaneho bayobowe na Colonel Makanika. Muri iryo tangazo Major Dieudonné Kasereka yagaragaje yuko abagwanyi ba Twirwaneho bishe barashe umuyobozi w'ingabo za FARDC
za brigade y'122 Colonel Yaounde Kyembe, nyuma baza kumutemagura. Igisirikare cya Kongo muri ako karere gikomeza kuvuga yuko muri iyo migwano yatangiye kuwa mbere yaguyemo abantu 16 barimo basirikare 4 ba FARDC n'inyeshamba 12. Twavugishije umuyobozi wa Twigwaneho Colonel Makanika atubwira zimwe mu mpamvu zatumye bagaba ibitero ku ngabo za FARDC. Nta gahunda yo gutera FARDC ahubwo no kwari gutera ndazuteye yaraje bwa mbere yica abantu ingaginka aho bita ku Kirumba, none ngagaruka mu nzira yashakira yica abantu itabungeri janinka. Ntabwo twabyangane kubera kuko ma defense yabo yose bikorana na mayimayi kandi nka bigenda zikaga ma defense. Niyo mpamvu twebwe twarwanye dukurikiye inka zanyazwe bishe na bungeri. Nahizo bavuga ngo batwanye mu Kamombo ninde bahasanze twebwe nabere mu Kamombo nazo nabesha ngo bishe ngo bande 12. Ubwo se barabafite babashinguye ntabwo ariko bimeze kabisa. Bavuga yuko hari umukoroneri witwa Yaounde mwishe murashe murangishe muramutemagura. Twebwe bitumuzi twarwanye n'abasirikare nimba Yaounde yarapfuye ntabwo tumuzi kuko ntabwo yari koroneri muri Twirwaneho, yari koroneri wa FARDC kandi ntabwo tumuzi, kandi abapfuye wenda si wenyine wapfuye twari kumutema se ni ukuvuga ngo abapfuye babo bose baratemye. Igisirikare cya Kongo gishinja Twigwaneho ku kigaba w'ibitero mu Kamombo mu gihe mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka Twigwaneho nayo yashinje ingabo za FARDC kuyigaba w'ibitero mu bice bitandukanye bigize Kamombo. Uturere tw'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga tumaze imyaka irenga 4 twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yica ikanyaga amatungo igashimuta abantu ndetse igatwika n'amazu. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Uyu mwaka urangira usize abatuye mu nkambi z'impunzi muri Tanzania bari mu bukene bukomeye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira uko byifashe. Mu gihugu cha Tanzania habarizamwo ikambi zibiri arizo Nduta y'Abarundi na Nyarugusu ituyemwo Abarundi n'Abanyekongo. Nyuma yaho ikambi ya Mutenderi heruka kugarwa burundu muri uko kwezi turiko turasoza. Mu makuru dukura kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zituye mu nkambi ya Nduta, minsi yose impunzi zamira ku bugari hamwe n'ubushaza baronswa n'ishirahamwe PAM, no mu minsi mikuru nuko nyene nta munsi warimwe bigira bakabukanirizwa bigatuma babaye mu buzima bubi ntangere. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi Amerika abatubwira uko biri muri iki gihe abandi bariko barahimbara mu miryango bizihiza iminsi mikuru yo gusozera umwaka w'ibihumbi 2021 no kwakira umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Ikintu ca mbere gusa ndashima ko noba ndahashitse dukomeye n'umuryango. Ikigira kabiri kubijanye nuko kumbure twahora tumeze nko mu Burundi twanezerwa ugasanga umuntu aronka ngene yose umutuntu tukaryoherwa, ariko ngaho ubuzima buragoye nigikunda dufungura ibinyene dupokera kuko urabona ko ata muntu yemerewe no kujya gucagahera inyuma y'inkambi. Nuko kimwe gusa nuko dukomeye n'umuryango kusanze dukomeye, ariko kimwe gusa ubukene ntitugira ico twikorako ntacyo twigeza ko y'abandi barondera intuze, mugabo tugira Imana kubera umukubi uriho nubwo ubona y'ahandi hajya abandi bagira ati turaba akanyama turye, twebwe ivyo twarasezeye nta buryo dufise turaha turuko nyene. Ndavyimviye nca numva umenga ni indoto kuko nko mu Burundi nta na rimwe vyashoboka yuko biba nk'uko umuntu yaritegura akarondera igitoki agombye akakidandaza akaza kwicara hamwe n'abandi akanywa akayera akarya akanyama, ariko ubu ntitukibishobora. Izo mpunzi zisaba amashami y'umuryango w'abibumbye ariyo HCR yita ku mpunzi na PAM igenewe kubaronsa ibiribwa, kubitaho no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi nabo banezerwe kandi biyumve nk'abari mu gihugu c'amavuko, bikabafasha no kwibagira amagorwa bafise. Nukuri nasaba yuko botwongera indya bakadufasha kuko niyo fashaje dufise kuya twege mpunzi ntitwoshobora. Dusabye yuko bodukwiriza indya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kubera twege impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma kandi atamahera tugira. Ku biharuro vya nyuma byatanzwe na HCR itariki
30 z'ukwezi kwa 11 impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca Tanzania zirenga gato ibihumbi 140. Mu nkambi ya Nduta hatuyemwo abarenga gato ibihumbi 70, Nyarugusu ibihumbi 50. Muri ico gihe mu nkambi ya Mutenderi hari hasigayemwo impunzi 213 nyuma yaho bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi ry'Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden amaze hafi umwaka ku butegetsi. Yatsinze amatora ahanini abikesheje abaturage b'abirabura. Ubu ababirabura baravuga ko atigeze yita ku bibazo byabo nk'uko yari yarabibasezeranyije. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika, mugenzi wacu Edi Rwema yayidushyiriye mu Kinyarwanda. Intsinzi ya Perezida Biden mu matora yo mu 2020 ayikesha hanini abanyamerika b'abirabura bamutoye ku bwinshi, ndetse bigatuma ishyaka rye ry'abademokrate ribona ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, uwa Sena n'uw'abadepite. Ariko muri iki gihe benshi muri abo bamutoye bavuga ko bababazwa no kubona ibyo umukandida Biden yabasezeranije mu mwaka w'2020 yiyamamaza bidashyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka maze ku butegetsi. Joseph Mitchell w'imyaka 36 n'umwe muri abo, atuye mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland mu nkengero z'umurwa mukuru Washington DC. Avuga ko yatoye Biden ariko akagaragaza ko ahangayikishijwe n'uko nta kintu gifatika abona Biden amaze gukorera abirabura. Akomeza avuga ko abirabura bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zatewe n'icyorezo cya COVID-19 zirimo igihombo cyatewe n'ubukungu butifashe neza. Joseph Mitchell yabwiye ijwi ry'Amerika ko hakenewe inkunga yihutirwa mu kuzahura ubukungu n'imibereho myiza mu miryango y'abirabura. Agira ati, dukeneye inkunga yihutirwa kandi none. Ibyo Mitchell asaba ni nabyo Perezida Joe Biden yakomeje kwiziza abaturage biganjemo abirabura ko ari byo azihutira gukemura aramutse atowe. Ibi byatumye icyo gice cy'abanyamerika kimutora ku rugero rwa 92% nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Pew. Nubwo hari abamunenga kudakora ibihagije, hari abasanga Biden wigeze kuba vice perezida ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama hari byinshi amaze gukora. Ibyo birimo gutanga inkunga z'ingoboka z'amafaranga ku baturage ndetse no gutuma itegeko rigamije kuzahura ibikorwa remezo mu gihugu rishyirwaho umukono. Ni itegeko benshi basanga rizahanga imirimo myinshi kandi ihemba neza mu gihugu hose. Ni itegeko ryashyigikiwe hafi n'amashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko. Hari abandi banyamerika ariko bavuga ko ibyo bidahagije, aho bumvikanisha ko hakiri indi mishinga y'amategeko ikomeje kudindira mu nteko kandi yakabaye ikemura byinshi mu byifuzwa n'abatoye Perezida Biden. Iyo irimo umushinga ugamije korohereza abantu gutora no kubungabunga uburenganzira bw'umuntu ku matora, kuzana impinduka mu mikorere y'inzego z'umutekano za polisi, umushinga wiswe Build Back Better ugamije kurushaho kuzamura imibereho y'abaturage n'indi. Abanenga Perezida Joe Biden kudakora ibyo yabasezeranije babihera ku mvugo yakoresheje ashima abirabura bamutoye, abizeza ko azabatura ineza bamugiriye. Kuri ubu ishyaka ry'abademokrati rya Perezida Biden rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko, ariko hari abasanga ibi bishobora guhinduka mu matora ateganijwe uyu mwaka y'abagize inteko igihe ibyifuzo by'abirabura byaba bitabonewe ibisubizo. Jatia Royton, umwarimu muri kaminuza ya Virginia mu mujyi wa Richmond, agaragaza ko Biden ashobora kuzatakaza amajwi y'abirabura mu matora ataha nakomeza kuboneka nk'udashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo. Hari abandi nanone basanga nta byinshi ashobora gukora mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepublikani batifuza gukorana nawe. Layton Newlin wo muri leta ya New Jersey we yabwiye ijwi ry'Amerika ko ibyo Biden yagiye avuga mu gihe cyo kwiyamamaza yabivugaga yizeye ko azashobora kumvisha bamwe mu barepublikani gukorana nawe. Uyu Newlin yemera ko hari byinshi bitarakorwa, ariko akirinda gushyira ayo makosa yose kuri Perezida Biden. Mu biro by'umukuru w'igihugu bo bagaragaza ko intambara zo kuzana impinduka mu mibereho y'abirabura zitararangira. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwayakurikiye, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo. Murakarama.